Gian Films, Good News Films, Double Favor without limits. Icho wabubikije ubuzima buguha icho wabubikije iyo ubikije neza uyiguhana inyungu nabi uyiguhana inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka. Hewe nkavuga ubutumwa akabura n'ikintu na kimwe comufasha erega yabaye nka bya bishyimbo by'ikigugu bya biharage by'ibihitira bitumva amazi bitumva umuriro nuko nkavuga ibintu bya Yobu ntiyamumenya kandi ari muri Bibiliya nkaja ko nkavuga ibintu by'amazi ntiyatora iyo biri mana nkagaruka nkavuga ibintu bijanye n'ifi bigwapi senge nukuri senge yari yakerageje kuvuga ubutumwa aravuga ibintu bijanye n'ivy'imuzure ntiyatoriwe kumbe we ntariko arafashwa natwe ahubwo ariko afashwa na wewe Noriya nako gasura kawe yewezewe ko kabasore birakizwa nodo Nimviriza ko ndakubwire ibe none ndakubaza ukimubona hake utaramenya ko dukunda kubwira ko ari umufiance wanje waruzi ko ari umusore wabonye gute ko atari karafasha warubizi ko nkunda wewe bakabivuga ko abasore badakizwa nono nico gituma kujya musi urabona duhaje kuvuga ubutumwa ko dusohoze haje habutugwi haja kagwi wowe nawe mwana ujya muhungu akagwi kumbe nivyo mwari ko mutina Nivo ni mwari babiri na senge oya ntari vrema wiyumve none rero ikamana ujasenga aragoye ujya mungu ciko mbona asa neza nico gituma rero Yves nashaka ndagutuma ugende umubwira amveko no ko wiki oya nawe uri kurarenza bakuveko umuvyeyi kirazira iyo mvuga ko uravuga ubona isa nawe ganone erika uri umwana warezwe kandi warewe mu muryango mwiza ubu ugomba uje mu rugo mana utangura ucishe maki mu rugo ntibavuga uguma hasi down niyo uguma pana nawe kurenza gusa ndakuvugira ariko rega nono igicaye kugira ningoga je nukuri mana ndanabivamwo nshiriye amateka kibabi agakama utarashikiriza ico cayi ndabivamwa burundu kopo Yves kigira kibiri none kigwari kibizi none kirarura sawa genda ngiki kigira kibiri hega nikirura heka gira ningoga okay reka je nari nakubuza yego nukuri wari wagiye gasenge naye nagiye kwinonora imitsi erega abantu bakuze iyo turiko turakura buke uguma wumva nyene ukeneye kugorora imitsi yego nyene nivyo erega imitsi yahengamye urayigorora none siporo irakenewe cyane pe ariko rega senge ndenda afite ikintu nifuza ko tuganira yego nukuri senge uru rugo Imana yararuhezagiye
nukuri nta kintu na kimwe ntitwidoga ufise amakuru cyane tuva mu bwiza tuja mu bundi amakuru ntabwo nukuri je ndanezerewe cyane cyane ubyumve senge wanje noriya naroze umuceri urabona noriya vrema ni akana keza naho yagiye mu mahanga ntiyigeze yishushanya n'ibintu vya hariya mu mahanga umugani wa babandi ngo ntiyishushanye n'ivy'iki gihe ni ukuri ntiyishushanije n'ivy'iki gihe yagumanye indero ndundi y'abarundi kazi none rero bamugomwe kandi gasenge ntiyatumara amaje ntiyatwaye inda yishushu kandi bigomba bije mu muco nukuri kose je numva nezerewe none gasenge ubwo bimeze gute kugira wumve ko wokwinjira mu rukundo rw'abana oya ndukuri nawe reka kubinjirira senge ko bahuza kandi tujya mu ngumva natasha baye bimeze gute ko ugomba kwinjirira abana mu rukundo biyumvikana Ive ndakwisabye mbega Ive uribagiye mu muryango wacu ingene twahamvye ubukene nawe bwari butuzegereje uravyibuka neza dusubire kugururira icanzo busubire kuza butwicaremwo nayo twari twarabonye ndakubaze urabona neza yuko umukobwa wanje akwiye gutwarwa na Olivier noya twaravuganye uwo Olivier wumva ngo yisumamwo senge so nta kaza afise agakuye oh my god ngo yisumamwo Jesus arisumiramwo wenyene ngo niba bakorero ngo mugiye kunzanira ngo washimye nkabibona nini ndumva ujya nini ndumva niyumva Ive ujya senge uribagiye wa musi tuvuga ubutumwa siko ngaha yari yicaye impera uribuka ukungene atadonoka ubwo gasenge we ni wari wavuze kwe ni wari mana ni wari wavuze gasenge nukuri wari wavuze wari wabateteje neza kandi agira inavuze mugabo nta n'ikintu na kimwe yigeze yumva ahubwo ico yumva yabona icyanzobe gusa akagumukana gusa koko baravuze ko n'abasore batanu nico kimija nagenda atuvire ku mukobwa agatana kasira nabukene je oya ikindi naco womenye nahije kubikemura nahije gukemura ikibazo gutega senge noriya vuba hashoboka arura indege asubire kwasi ndabo bazoza kurondera ngaho muri no rugo Canada none senge wewe ndabukuri uwa wapanze nagende hanze azozazanye umudiaspora ego erega umuko twifuza dushaka umukwe ashobora kwicaza neza umukobwa wacu akakomeza kuba ari umuntu ego cyane ameze neza ishugwe ego cyane ishugwe riguma rimota nayo uwagomba kuza kumwikorera iyo mitwari hete ibitugu umukobwa wacu kizire afete ni kuri senge ujya muhungu mana nukuri naco yarabaye eka naco tumugaye mugabo nagende hariya ku karago aje kurondera babinginzi bamwe bagira dutambana two mu cyo katwarirana n'amatwi bajya agende bafashanye basome mu kuvayo mu kujayo mu gusubirayo basome nene gasha twubona umukobwa wacu yo mutungisha ibintu byo muri Matayo nahe akamugaburira muri Matayo ishwi abara ishwi Ive humura nta kosa rizokwigira riba je ngihema ngihari bishoboka nagomba ndakubwira ikintu kimwe canezereje umutima wanje nuko biruko
hewe wa muhungu wanje ariwe wawe ya mfura yanje mbega wewe emwe ni hatari wambwiye ngo ni ntore nkase ariko je ndamubonye ari intare hewe yarampindutse ariko rero uko byagenze kose nubwo habaye akantu k'akavuyo ewe ni ukuri naranezerewe uko biri kose abantu baravuga yego bazokubarira sinorinda kubirondogora ku telefone ndazi neza uzoyamenya basiba kurima ntibasiba kuvuga jewe rero namubonye nk'intare intare ikaze kandi ikuze cyane isi yaramukujije cyane gose hanyuma rero Diyode we mwarabanye uramuzi ndakwinginze mwicarike murondere mutahuze kugira ngo duheze tuvugane neza tuganire asubize umutima mu nda none erega isi niko imeze bazi none ko ngo akunda gusenga cyane umutima uzotinda umeneke ujanjagurike oya warakwemera wazokwemera iyo haba n'ahantu hatari abandi bantu ngira n'ivyara ari kurinshinga mu maso agasiga antabuye wazi ukuntu yapfushe agapfuha kujya yewe kwimfizi ibara rikagwa urazi ubwo nagize wewe rero umworoshe kunabishoboye kwa kundi nyene kurya nyene uzugerageze n'ukuri uraba ukuntu uwo mugarura jewe nabonye bidashoboka sawa rero uramfasha nibaza yuko yo wumva aho nyene yego cyo nico ndagukundira sawa nanje ndarindiriye urakoze cyane yego ariko kwa rugo rero rutari hafi zoza uragerageza ntaza abimenye ibyo turimo sawa rero murakoze mugira ibihe byiza yego Noriya ngo hano shira intebe zibiri hajya nyarutsa mbega Nori wewe uyaga amasigara cicaro ako nta kintu twaganiriye mama sike wibagira cyane gose igiki niba nitwayaze ukavuga ko ugiye kuvugana na Olivier mbe mama nzi nakubwiye ka oya nawe uribagira narabikubwiye mama oya navyo wambwiye oya mama imvire neza shobora kuba narabikubwiye wewe ngo mbega Olivier yarankoreye surprise mama ega twarabonanye yarankoreye surprise acazanana na King Sabas ndagutuye ukuntu ari nezerewe mama nararyohewe bimwe utashobora kumva uti Olivier yarakuzaniye King Sabas mu maso yawe murabonana uso kwa uso n'amaso yanje abiri twaraganiriye ahubwo icyo nabonye mama uko umuvuga siko namubonye uziko nari umwana mwiza ararenze kandi ikindi icyo nabonye two kwizera dukomeze gusenga gusa twihanganye burya zoza nukuri nawe uzisha n'ingwe
ntavyo womenya. mama n'umwana mwiza. Ntaco. Mbega nyine ndakubaza. Muvyara we Solange ari mu biki kuva aho yagiriye? Ntashaka gutaha? Aho gutunga abakobwa b'iki gihe gamana ni ugukomeza umutima. King, uradukoreye ko kweli. Quelle surprise. Nibisanzwe. Mana Nori. Urabona umunezero no munsi n'igitangaza. Mwana uragize neza cyane. Kushobora kutwiyumvirako ukagaruka ukaza kuturamutsa. Numva umunezero umutwe umubiri numva amahoro no kwidegembya. Eraba nyine nciyemera kwera ugarutse. Nukuri ndaryohewe cyane sinzi ngene no bikubarira. Noria, ushobora kudukinjurira gatoyi. Hari ikintu ndashaka kuvugana na mama wawe. King, oya ni mama wacu. Okay, dukinjurire gatoyi. Mama Chris, ikingarukanye muri runo rugo ni igikorwa c'ubuntu. Nibaze yuko umuntu ari we wese umukristo canke uwizera Imana yategerezwa gukora. Nje hano gusaba imbabazi. Ndabasavye imbabazi bivanye n'imyaka myinshi nabagendanye mu mutima, ngenda ndabikoreye kuko narabahinduye ndabagira abansi banje ba mbere bakomeye, bituma numva yuko ntakeneye kubumva no kubabona. Naragira ubuntu bwo kumenya Imana, ndasenga, ariko nuko nasenganye inzigo, nsengana umubabaro, nsenga numva yuko ntakwiye kubababarira. Nivyo umwanya umwe umenga ubuzima naciyemwo bwo binyemerera, ubuzima bwo kuba nk'agati kuma kakisenya, ubuzima bwo kuba nk'agati kawaga, ubuzima bwo kutagironganyira, ubuzima bwo kurira nka buri uwumpoza, ubuzima ubuzima bw'agahinda, intuntu n'umubabaro, na cyane cyane ubuzima bwo kutagira amahirwe yo kuronka uwo nita mama no kuronka uwo nita papa.
byari byaranse yuko noharira ariko nahisemwo kwibohora. Mu kwibohora kwanje nabonye ko umuntu wa mbere norondera nkakubwira yuko nahisemwo kurekura, kandi hari umukozi w'Imana yanyigishije ku kintu citwa imbabazi. Kubw'ivyo nahisemwo kwibabarira no kubababarira, ariko kandi bivanye nuko nabatwaye mu mutima imyaka myinshi nk'abansi banje, numva no basaba imbabazi. Hanyuma ikindi kigira kabiri nagomba kugusaba, nivyaba bishoboka, ariko ni jambo nipfuza kuvugira mu muryango, hamwe mwobinyemerera. Ndashaka kugaruka hano, petit frère Chris ahari, petite sœur Noria ahari, n'abandi bamwe bake ushobora kuba wizeye nk'umuryango. Numva mfise ico nshaka kubaganiriza, ariko umbabarire igihe cose namaze ndagutwaye mu mutima nk'umwansi. Byari bigoye gusenga ngo mvuge yuko nsenga mu kuri mu gihe mfise umuntu nanka nazinutswe ntakeneye kubona. Wamengo ndafise impamvu yo kukwanga, ariko mu nyuma nagiye gutahura yuko imbere y'Imana nta kintu na kimwe tuzoronka twireguza. Ibyo nagira impamvu nasanze nazo natari impamvu, maze kumenya yuko nanje nababariwe byinshi nahisemwo kubabarira. Hanyuma nta mwanya munini mfise, nta n'amajambo menshi nshaka kuvuga, ariko umunsi wabonye ko vyokunda yuko tuganira turi kumwe na Chris, turi kumwe na Noria, hamwe n'abandi bobona bo mu muryango, muzombwira. Nkanuragize neza kandi uragize akamaro kanini cyane mu mutima wanje. Icyo nkumenyesheje coco kirenge kikugarukanye, Imana yo mwijuru iguhezagire. Wagize kwiyumvira kandi kurekura nivyo vyiza. Ivyo usabye je nzobikora kandi vyihuta, naho wombwire jo mu gitondo ndobikora. Igisigaye urandamukiriza Chris, unsezerere na Noria. Umusimizi ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije, iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu, iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu. Ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka. avukaye yarize yize iki, arakora naho worasa hejuru ntaho rivya gutwara nofuma mpfa, azogutwara ntakiriho. Wavyumvise? Ikindi naco mbega he ubwo burya uru rugo wabonye umukwe mwiza wa mbere noronka jewe ari umukene, ariko urazi kubabaza, uraza hababaza wa mukobwa we.
wasaze ubwo urafise ubwenge ntubona ivyo urakora wewe urareka amazi akameneka uzi neza ko amazi tuyariha amahera ikindi naco numvise gutangwe kwigira umugarariji umviriza ndakubwire papa ariko araguhamagara usubire Canada ntushaka kugenda ariko ikintu kimwe no kubwira utisubiyeko wumvira abavyeyi uzuhura n'ikintu kibi Chris Mbanda ntumbwire ntunyumvishe neza ko wafatanije n'amagira ngo je mu ngwaye icyo nakubwira cyojo naho mwoteka ibuye rigasha sindota nsubirayo mbe ndakubaza uri kurandabaje nubona ko nkuze ubona je ndengiye kwifatira ingingo hano ndi mu Burundi ndi wacu munsubiza hanze kubera iki icyo nakubwira cyojo sindota ndahava nanje ndakuze kandi ntumbandanye numvise ati urukundo rushobora gutera ibisazi uyu munsi ndavyiboneye maskini ikigutera kizi werindira umuti wawe kuziko wari waduhevye ariko oya Chris kubahewe nakazi kenshi kamaze iminsi kafatiriye urazi ko atagwabo yego Chris maze iminsi ndondera Solange ndamurondera ndamubura telefone ndagerageza ndamubura nabuze n'uwo mpa niyamba niyo mpamvu ciye nikiziko nkaza kumurondera none niho ndamusanze sha nukuri kuva cyagihagenda ntarasubira kugaruka ahubwo numvise mama ariko aridoga avuga yuko agomba kurondera wewe akubaza aho Solange yo bari kuri nanje ndakubonye nangira yuko ari wowe butuzaniye amakuru nta namba tuzabandanya turondeza reka ngende dia ariko nukuri nawe ntudutere gidashika ndagusabye nawe je no bansohotse gusa YVETTE yari ahari wogenda ukamuramutsa ni hari Ive Shemu ja Solange kuba ntera makenga akigenda yavutse akatazoteba none umuntu aramurondera ntamuronka telefone arondera hose ukamubura none ga Ive wahura muronka reka sha dia nukuri namutora gutega sha dia ndamutelefona nukuri sinicamwo kandi narindiriye ko garuka ndahebura dia ndababaye umutima wanje nukuri uri mu guheba ngumanyuke nguturike sha dia urabonaga dia urya Solange ni mwene wacu kandi ndamufise ari umwe tuvukana ari je nawe gusa turaba urya dusangiye papa ni mwene data dia ariko urabona nukuri ariko mana ndakwinginze ugarukane Solange ihangane siwe ndabandi katika waka kamana nobishobora tezi nokwisabora ajwizi nokwishobora tezi nokwibana ndumwe mana umviriza Ive ihangane je ngiye gutangura amasengesho kabisa ndazi ko muza kumpamagara mumbwira ko yabonetse ngiye gufata ayitatu nzuyevamo numva ko mumbwiye ko yashitse Solange dia nukuri nanje umunsi ugira kane ndawushirako ibine y'amasengesho yego nukuri mwene wacu agaruke ihangane cyane yego bandanye wihangane yego dia urakoze
ico ndico Imana irakora. Imana iguhezagire di. Shadia, umbabarire ntibikunda ko ndaguherekeza kubera nyumva nyine nacitse intege mfise faiblesse numva intege nke kubera mwene wacu nukuri ndababaye ku mutima wihangane nukuri singuherekeje. Dia Janina Yesu ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ibyo byose ni ingaruka ibyo byose ni ingaruka ibyo byose ni ingaruka ibyo byose Ive ngiye gufata iminsi 3 y'amasengesho nukuri zoyavamwe Imana yasubije. Ariko Mana yo mare waracerewe kera uraja gusenga je namaze gukora sha nakonesereye yaracerewe namuciriye ugwa gahini apfa yangara sico mbonye koko hari abantu bakonesera koko yavuze ngo kugende ngifu y'imijira inkuru yabaye impamo koko ntuzugaruke uzugwiyo waroye wakakizwa wakagesera urabona uraje rero amazu yanje nayagize meza ego ndayatagatishije nawe uraje nguje kugaburana jewe ugaburana jewe mugabo kujya mu ntara dada nagenda barazerera ahure na gahini babe barazererana isi numva ngo ni nini ntayo bazomara nibabe barazunguruka sha koko ndabuze aho mpera kubw'umubabaro ariko kandi nagira ndabashimire kuko mwitavye kano kamo mukamakanya kugira ngo dushobore kuyaga. Mu bisanzwe icatumye ndabahamagara sikindi ariko kandi nagira ndabashimire kuko mwitavye kano kamo mukamakanya kugira ngo dushobore kuyaga. Mu bisanzwe icatumye ndabahamagara sikindi nagira ndabashimire ukuntu mwari mwanyiyumviriye ko murantegurira isabukuru y'amavuko. Byukuri mwaranteguriye surprise iryoshe byarampimbaye wari umunsi umunezero ariko kandi hari ahandi hantu mwakoze ibintu bitanezereye na gatoya. double favor without baby.
News Films, double favor without limits.